ndabaramukije bakunzi b'ikinyamakuru Agora TV. Yo ni inkuru nziza Apollinaire inkuru nziza musanzwe mumenyereye, ndabashikiriza ibitandukanye vyerekeye amaparuwase cyane cyane muri diocese ya Ngozi. Ubu rero tuvugana kuri paruwase katedrale ya Ngozi, aho turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 mu kwezi kwa 12 2025. Uno munsi rero kuri iki cyicaro ca paruwase katedrale ya Ngozi haza kubera iminsi mikuru ibiri ikomakomeye. Iyo minsi mikuru nayo umunsi mukuru wa mbere ni umunsi mukuru wa yubile y'imibano mito mito isanzwe igize ino diocese ya Ngozi. Murabumva ko umunsi mukuru himbarijwe ngaha kuri paruwase katedrale ya Ngozi, ariko ni yubile y'imibano yose isanzwe igize diocese. Byumvikana yuko amaparuwase yose ahurira ngaha kuri ino diocese, ngaha kuri diocese kugira ngo bashobore guhimbaza iyi yubile. Ndo kuvuga rero imibano mito mito isanzwe yose yaritunganije kugira ngo ishobore kuza gushika ngaha kuri paruwase katedrale ya Ngozi ishobore guhimbaza uwo munsi mukuru. Tukamenyesha rero yuko bariko baraza umwe nk'uko murabibona, bariko baritegura mu kanya bava binjira mu mbuga ya misa kugira ngo bashobore guhimbaza uwo munsi mukuru wa yubile y'imibano mito mito. Hanyuma twabwiye rero ko ari iminsi mikuru ibiri. Uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru wo gutanguza umwaka w'ubutumwa. Uwo rero ni umunsi mukuru uhambaye mu buzima bwa diocese, kuko umwungere wa diocese aratora umunsi akavuga yuko uwo munsi ari gutanguza umwaka w'ubutumwa, agaheza agashira abapadiri, abihebeye Imana, abantu bose bagira ico bafise barangura muri diocese kugira ngo bagire ico bakora abarungike mu butumwa. Rero uno munsi niho umwungere aza gutanguza umwaka w'ubutumwa. Bikaba biboneka yuko isi no kuboneka gusa, ahubwo ni ngombwa yuko muri icyo gihe abasaseredoti bose bo muri diocese ya Ngozi bategerezwa kuba ariho bari, kuko abarutse ubutumwa iyo barungika batari ngaha atariho bari. Rero bose bazoba bari ngaha, n'abihebeye Imana bose bavuye muri aya maparuwase yose bahurira ngaha. Mukaba mwumva rero yuko ari amatavyama kugira ngo n'abakristu basanzwe bari mu mibano mito mito nabo nyene bari ngaha ku cicaro ca diocese kugira ngo bashobore guhimbaza uyu munsi mukuru wa yubile. Baza kuba rero ari n'akaryo ko kumva ingene musenyeri umwungere wa diocese aheza akarungika abantu mu butumwa, abakristu cyane cyane abarongoye abandi mu butumwa. Nuko rero bakunzi bacu, uno munsi rero murumva ko ari umunsi uhambaye mu buzima bwa diocese ya Ngozi, ari naco gituma tugira twatumirire muzo gukurikirana ingene biza kuba biriko biragenda. Ibirori biza gutangurwa n'imbuga ya misa nk'uko muriko murabibona, abantu bariko baritegura, abakristu bariko barinjira mu isengero, abatambiramana n'abiyerekamana bari ngaha hasi, abasaseredoti bariko barambara ivyambagwa vya misa, mu kanya bakava bagira urugendo rubashikana mu ngoro y'Imana nk'uko mubibona. Jewe rero mwari kumwe ni Apollinaire inkuru nziza, ibisigaye turaza kubibereka. Murakoze.
buryo bw'umurava yiyumvire abana b'Imana bagiye gutanga dusanganire rero n'ugweze uwo munsi mukuru. Ndabahaye ikaze mwese bubahwa muri hano, mwebwe muserukira mu nzego z'ubutegetsi, mwebwe bihaye Imana mu miryango itandukanye, namwe mwaje muserukira imibano mu maparuwasi atandukanye, namwe bwe rero saseredoti, ndabahaye ikaze duhimbaze uyu munsi, twongere dusaba umuhezagiro w'ibikorwa mu mwaka ugiye kwinjira.